hari ikintu nabonye twacirewe cyane aba promoter cyangwa aba journaliste y'abarundi ikintu c'inganga twarafyinase cyane n'ikintu citwa inganga turakwiye kuroga kugira umuntu umupostinze gusa vutu ibizodutwara mu muriro ari ibi vyaho ngo wabeshe kujya telefone umuntu ngo ndagushikiriye ukiryamye usanga ni icaha uragiye mu muriro. Bakunzi ba JCTV mwaramutse mwiriwe bivanye naho muhereye mu mpande zine z'isi. Uno musi twebwe muri Talent Time twatembereye icyamamare, twatembereye umuntu asanzwe yabiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga, mwamumenye ku mazina menshi atandukanye, ariko twe ntitwofata umwanya ngo tumubabwire, ahubwo reka tumwakire tutabarambiye abibwire ko ndazi muramuzi. Reka tumusabe idondora bariko baradukurikirana ngaha kuri JCTV. Yes, vous allez bien, meze neza. JCTV Talent Time, yani umwanya w'impano, akanya k'impano kabisa. Rero je ndabaramukije, ndabakunda cyane, ariko mu boss wa JCTV numukire kandi arafasha ugwaruka sana, n'umuntu jewe nzi maze imyaka myinshi nkurikirana ewana. Je ndakubaha kabisa, va yuko shimira abantu badukukirana, manze shimire cyane nubahe uyu mu boss wa JCTV sha arakora ibikora inka pe. Ego kandi murakoze. Ati shimira mu boss wa JCTV. Twebwe twashaka widondore abariko baradukurikirana, wo bibwira gute? Ese no ndakwidondora cyane, je gusa nitwakoresha umwanya abanzi fresh abatanzi n'ukuri nituko sindi kubabwire ngo mugeni mugire ukuntu just ni muri abantu babwira ngo genda ugire ngo subscribe gawe ya jewe nikoresha umwanya unzi uranzi utanzi bombocrat. Koresha umwanya nizina ryaje gute, byagenze gute harya kugira umenye ko twakoresha umwanya? Uti nizina ryaje gute kugira nyene iryo zina rigere aho rigeze no munsi byatanguye gute? Bo nizina kwanza ryaje muri façon yo kubitwa gukwakwanya umva kudatevya ibintu, yumvire gukora ikintu vutagura mu bisanzwe no gukoresha umwanya, ushaka gufungura faster utinze birapfa, urumva. Rero just ni muri babantu bavuga ngo buke nigo rugendo, ngo buke bushikana umusiba ku mugezi. Izo ni ntumbuzi z'ubujuju kandi n'ibinebwe vyiyorohereza, nintuze zo korohereza abanebwe. Eje rero mvuga ati niyumvire gukora ikintu ni faster mbamejeje, hama gushaka kuri no saha niryo zina rimpereza ijambo nirasiyo. Urubatse? Bon, kubaka kweli kibazo, urazi ikintu gisigura ico kibazo ucumengo hari abantu babubatse bakawuka ngo wapi ngo ya jese ni muri babantu bashobora kwihisha. Je ndi umupapa mfite abana babiri, mbere batatu, ariko umugore wanje dufitanye abana babiri. Rero ibintu nk'ivyo nyene ndubatse nyene uko izina koresha umwanya ryagira amenyekana hano heshi ku mbuga nkoranyambaga, kwizi mbuga nyene dukoresha. Wibaza yuko izina koresha umwanya ari kumariye? Nakubwiye ko rimi jambo nirasi icera mijambo kweri je ndi camamare je ndumumesha kwera kuri izina koresha umwanya kandi ivyo vy'izina nkoranyambaga ivyo nivyo hariya haruguru akanyarumuta. Ivyo bintu kweri je sindabikunda kabisa. Ubusanzwe jewe ndakunda tuvuga dukoresha ururimi rwacu 100% ijana kwijana kabisa. Navyo vyiza ko muramuna abakongomani bajino uzawumva ngo misielewe ngo sishikie bako banasema nini, urumva baka ngo mumusigure mu Giswahili, ariko twe tugiye muri Kongo canke mu bindi bihugu tutegeza kwiga urwo rurimi rwaho. Naturekirasira ko twoza turavuga ivyo bintu. Hama rero iryo zina koresha umwanya ico rimariye umuryango wanje n'abantu badukurikirana nibo bakizi. Iruhande yo kuba uzwi kuri rezo soso, nikiye kindi kintu woba usanzwe ukora twe tutazi? Nta na kimwe. Izi mbuga nyene zo gutunza guhera kwa mbere kugera kwa mu sino mudandaji sense ndo murimye sindo mworozi cende umumesha gusukunye. None ko beshi bidoga ngo ibintu ngo nta mahera bitanga, nawe tukumva utunze umuryango, nirehe banga wo bukoresha? Bon
abo bidoga burya amahigwe y'izuru siyo y'umunwa nimba uyu bishobora kumwerera hari abandi bitokwerera jere vyaranyereje ni bon je ndashima kandi burya umuntu akazubukora ugaheza agaciro gakunde cyane hama ukreye icuronse ntugifisha ubusa igaraba peti bidoga ugasanga barahawe usanga rigeze gukora ku miliyoni 2-3 me yaciye yajya yose ariko mu miliyoni 2-3 mu gisagara ca Bujumbura hari umuntu umuhaye 1 million ubu muhaye ubuzima bwiwe gushika isi abayifise mpiri azopfajya kubera umuriyoni gusa hari abandi umuriyoni babona umengo ni ku mutwenzi ariko nk'ugwaruka rukora gukurikirana no munsi nka kuri JCTV waruhanura iki oyo ugwaruka no bantu bambere badahanurwa muta abapeti biki gihe benshi nibahanurwa rero wewe ugiye guhanura ubusanga uri kuratumwanya jere sinzi guhanura abantu ahubwo je ndakora ivyanje umuntu icabwenge kankurikirana kavuga ati jewe ujya muntu ni karorero keza kandi si jeje nyene hari abantu ngaho urabira kwa karorero basi genda bige aba bavenera baziranotse basiyone batanguye gute nibigire basi ku bantu bavuga ati none ujya muntu ko tunganya imyaka ye arevoriwa gute ureko bitazokunda nandi manuro nta borega bashaka kubikora mu munsi umwe bashaka kubikora mu munsi umwe umva bashaka kubikora mu munsi umwe niho bica vyankira rero ati nibigire kuri baziranotse basiyoni bande nabandi ni benshi naje banyigireko naje banyigireko ese Facebook ko ariyo ukunze kugaragara ko cyane kubona ko cyane ariyo nyene wifatiye mpiri ko bare undi rubuga rukoroha gukoresha imbuga je nyinshi ndazifise kandi ndazikunda ariko Facebook iranyorohera cyane kubera connection ya Facebook ni kenera connection nini cyane ifoto amajambo ushaka kuyandikira nka jisho wewe ashaka kumara indwi yose yandika amajambo gusa arizo ata foto ashirako ata urumva n'ubuntu budateba budasaba connection ariko TikTok je ndayifise kandi kurikiranwa fite abantu benshi me connection rero ivyanse cyanda biheba YouTube kugira ushikane ko ikiganiro kimara nk'isaha canke iminota 30 nukuja abantu bafite ama wifi rero nizo mbuga gusa zingora kwera connection ahandi je mba nkoresha imbuga zose ese ibintu kubikora nk'umunyamwuga biroroshe biroroshe byoroshe biciye mu nzira nk'abantu bashaka gutangura none kuba umunyamwuga no kuraba population ingene imeze taba abantu bahora babona ibiki ndabaha ibiki abantu bavuye muri ibi bahabwa ibiki we kira na population gusa hama ube seriye c'est tout inkuru ushikiriza kuri réseaux sociaux benshi hari igihe usanga zabaciye umutima bivanye n'amatitre uziha cyangwa bivanye n'ukuntu nyene wandika ese bijya bintu uba watohoje neza canke niko usanzwe ukora bon ivyo bintu n'amakuru yizewe uba warinze gutohoza canke biba bimeze gute mu bisanzwe je narigeze no kubivuga mu mwaka uheze ari imbuga umuntu akwiye kuraba akeneye amakuru ari seriye burya je niho nkurikirana ngo nk'ibintu biri ngo vy'ukuri vyizewe ujana kwijana najeje nyene sino bikwemerera yuko vyemera sivyo ariko hari za keza nete za yaga za jimbere magazine naziga za ntera njimbere izo ni platform ziri seriye cyane ko zifise n'uruhusha muri sense zifise n'impusha twebwe twagira n'impusha muri sense twandika ivyo twishakiye sasa gusa ko turonka content ko turonka visibility gusa nta kindi ati twe turakoresha umwanya nta bintu vyo kuza gutira ariko nabahaye adresse nibaje kurondera za Mashariki TV ari amapage n'amapage yo muri leta zya za presidence di Burundi gouvernement zya za mani ni nyinshi ziri seriye bazozirabe kari bazoronka makuru ari seriye ari ku mwanya agende bazabagutahura kunahura kandi aho ni itegeko kabisa wahoze upromotinga cyane umuziki kandi n'ubu urabicisha mu nyene ugapromotinga ese gupromotinga umuziki
no kuba uri muri tujya tuntu nyene ukunda kuyandikira nibihe bikorohera ibinyorohera nivyo je mba ndiko ndakora muri uyo mwanya ivyo mba ndiko nakora muri ivyo bivyo babinyorohera abantu bakujudging ukundi wababwiriye akomeze ni bon erego ranjajinga barazi ko commentaire burya ihemba commentaire irahemba wowe wanditse commentaire menya ko buri kurinjiriza umuntu rero wamutuka wayo wamuvuga neza ahubwo ko twegwe gukundana gusa tugafashanya kuko naje muranja mu isoko gusuma kandi nsumira uwari we wese simfise umuntu umwe gusa nsumira ariko aba bantu badukiriye na benshi bafite inzigo bafite imitima mibi so bangu yari karinjiza amafaranga none we ni winjiza amafaranga mu byo buri kurakora ushaka abantu babapfe urumva kandi je umunsi umwe nzobahaga sopa abantu badukurikirana sindi mu bantu shaka kubisemba cyane ko ndamaze kona abantu shaka nko gutamura udubi nibo bari barafungije na baorege na ba Benturo urumva abandi aba bafana nyene bitwa abafana kandi murambona n'amakomantere umengo bafise inzigo bafise umujinya urumva uteye imbere urumva uteye imbere barajingitwa ariko nibazi yuko twe natwe niko kazi kacu nababwiye yuko atabindi bintu dukora rero natwe bashatse reko tugwanya natwe tuzobagwanya burya abafana nibo bantu ba mbere bakenera ivyubahiro vya cyane ariko nibazi yuko natwebwe bituvuna ibi bintu nk'uburazi ikamera tuko turakoresha amaheri gugwa ino microphone amaheri gugwa uno mwaka kugira dushike ngamara byatwaye ariko twe tuja mu isoko niturinda ngo nguyu ndamushoreye ngo arateye imbere oya twabadandaza benshi barakunda kubaka amazu bakugurura ububare bakagura ama déplacement badandaza no kwiki tudapfuha ngo kandi abadukurira benshi usanga ari abadandaza yabo usanga ari abadandaza mureke gufuhira abantu kuvyo bariko bararonka basibike mureke kubacafuza mubandagaza nk'ubu koze ikiganiro wambaye nabi bakagutuka abantu baragoye gusa je ni gerenda novuga yuko nabashoboye je ndaborohereza ndabashiraho bashaka kuncafuza nkaborohereza ariko birambabaza attention buke gusa nuko camdabiye muri façon y'akazi candabiye canikauka nkavuga ati bombo krati nta kibazo ariko birambabaza kuko hari abababara hari abantu bahebarizo sosyo kubera ibitutsi aba badukurikirana bakamutuka akacana cika n'intege akabiheba kumbere niwo munezero wabo ukazoma ngo yarazimye kandi aribo batumye abiheba ariko ugasanga abo hanze ntibabatuka je nk'ubu ndapostinze ikintu baje ngo ngaho ngo ntande rugira ngo ntaki ivyo bintu sivyo tubahane dukundane twe nituja gusumira mu bindi bihugu dusumira iwacu n'umwubatsi agomba kubaka jarumba barabatibe hora bakinira enozenya kubaka amazu amabati y'amatore baki bijya je ndabarangira amasoko ngayo iwacu nyene ariko ndafite kubarangira muri Tanzania ugasanga birazimbuza urumva ariko je ndabarangira hanyene iwacu dukundane rero dukundane twemerane vraiment mu nce ashoboye mwubahe mwemere pana guponda imare pana gupondana utaraja muri bino bintu wari he uribuka ubuzima wari urimo taratanga ibintu by'imboga sindavyibuka neza kweye gusumengo nakunda kina umupira w'amaguru nakunda umupira w'amasashe umupira w'ibangano ni ballon narayikinye ndagira muri 3e division mais kwargo 3e yari guhonza ikirenge gusa ariko sinayikinye ngo championnat ya nakina umupira gusa intego waje ufise muri industry ntayo sinari ndanabizire ntwaro bizi navyo narinzi neza narinzi yuko ari kwiryohera gusa narinzi yuko ari kwivumira ukagira ariko no munsi ari intego wabo ufise intego ndayifise edaire intego yanje yitwuko intego yaje nshaka yuko ntaje koresha umwanya ndagupostinze cyane dukoranye ikiganiro nk'ubu abari hit abari kiganiro nkabya biganiro bambaye haga bakora iyo ganiro nka president urabona content atanga je nshaka kuba imari content nshaka kuba content kubyo media dukoranye ikiganiro ishika kuvyo yifuza kubyo umupeti mfashe mu minwe agera ku ndoto ziwe faster
iyo ntego ndayifise kandi vuba cyane ndashikako kubera hari ikintu nabonye twacirewe cyane aba promoter cyangwa aba journaliste y'abarundi ikintu c'inganga twarafinance cyane n'ikintu citwa inganga turakwiye kuroga kugira umuntu umupostinze gusa vutu kikaba kirarangiye kuko nasanze ibyaha bizodutwara mu ijuru bizodutwara mu muriro ari ibivyaha ngo wabeshe kujya telefone umuntu ngo ndagushikiriye ukiryamye usanga ni icaha uragiye mu muriro ugasanga ari abantu ngaha bakubise amafaranga babayeho neza kandi bazoja mu muriro kandi ntawe ubizi ko hari umuriro uzobaho canke ijuru ntawe ubizi n'ibintu batwigishije sivyo ariko tubitahura uko kubera twakuze tuvyumvuko ariko turakwiye nimba uzi neza yuko utari umwiranda uzi neza yuko utari umugororotsi kabisa ukunda gusenga cyane kubita iyi si uyifate miriyo si Imana irababaza iyi si irababaza cyane cyane gose irababaza ushonje ukenye man irababaza cyane asanga abantu bifite imiduga murangana amageneration yawe bagendera mu miduga bafite mazu fisiki kwe kugira irindi jisho rya gatatu kugira tubone kure tugere kure yap jisho rya gatatu niryo rikenewe cyane gose cyane imyaka ni myinshi Imana ata jisho rya gatatu dukoresha imyaka yabaye myinshi gose rababasani baravuma abantu bakahera aba komedie bakavuma bagatsima mari ni vyiza yuko na mutima yogira amafaranga ariko akaguma ari hiti ijisho rya gatatu aha baraza kugutahura burya barundi nibatantahura bazontahura mu myaka izoza basi ikintu buri munsi uguma wicuza utigeze ukora muri kahise baza ko ari iki kuva utangura ibintu by'imbuga icyo nicuza ntigeze nkora bon tembo natacho ko je nakoze ibintu byinshi naragerageje ibintu byinshi kabisa je narafyatse ubutafari bya buto je narakoze ikiyede je narakoze gikonvoye narabaye umusiti cyagerageje ibintu byinshi kwe kandi mvuki Bujumbura nagerageje ibintu byinshi vraiment ibi byimbuga nta nivyo nize ku ishuri je nahivye amashuri ntaratora na section rumva yuko narinzi nico nzobaco nko gufasha umu artiste mu mwaka wohera umugejeje wo mu artiste nkabinye navuze bijya ntarabishikako vyosaba imitahe myinshi cyane ko hacakora amayide urumva nta muntu yofasha umuntu akenye oya akenye nticyokunda muri inzuga akenye nticyokunda tuza kugira kwanza amafaranga hamana rya jisho rya gatatu mugeri dahari ko rya jisho rya gatatu ho rihari ash mbanda guca facture atumviriza weshira ku meza ndakwereke kandi ufite uburorero bwinshi bw'abantu benshi naramuye ha mu Burundi usanga umuntu yaramuye abantu benshi hari ngo 2 3 uzora biba donjazi baramura abantu n'abantu Diamond raba abantu amaze kuramura urumva bro apana ibintu ba miprongo yaramuye bakiri kugasanga bakiri kubaciye muri Bantu Boy kusanga wowe witango waramuye yaramuwe na naka urumva usanga ngo Dramati ngo naka niyo yamuramuye ngo bajya baka boss Dramati yari muri Bantu Dramati ya Muyinga baragerageje barasunika urumva rero aha mu Burundi ni nkuko atamuntu yoza akubwira ngo je ngo naramuye naka narandara shwa kubwira ngo yaramuye ngo urege oya urege mutakoze délégué général yaciye atoba trend ni nkuko akeza niho zikubwira ngo yaramuye philosophe no oya philosophe ariko abarundi nivyo baza ariko mu bisanzwe cyo bitakuramura umuntu ni hamwe uzana umuntu pap apana umuntu yagwanye yaciye hirya nina za hirya nina cha mu binogo araca mu biti no kumabuye ahuye na wewe yamaze gukora uduhiti na tubiri uci kwera uri brand uci umufata mu minongo ndamo nk'ubujara abantu mwira ngo Adrick ngo njira ntabwo je sigira muramu ya Adrick kabisa oya Adrick yaragwanye sana yarakoze na Benturo yakoze na muri yarakoze oya yukize
ni Vyankirahe yarakoze muri yo muntu zenye kwa muri Master Music na FIG yarakoze imiziki myinshi byari vyaranse ariko ijya penkira uno musi je nofata muri mvyitwa nka Munago vutu abantu bavuga ngo nije namuramu ko Munago isana mu media ye ntakwitakoze urumva nka wewe ngo ndagufashe ndakuramuye noba nibesheye wewe waragwanye n'abacizo mwarapambanye igihe kirekire cyane urumva bari noje mwe mwaririrwana urumva hose wagumugwana rero ivyo bintu byo kuramura nibaze bareka kwihereza agateka badafise ahubwo fasha umuntu mfashe nko kufashije mwene wanyu ariko mwicare muvuga ati kaka nanje ndakina gasabune ndakenera agakirikeshoze guys mwakoze kudutiza amaso yanyu mudutiza n'amatwi yanyu byari ibintu bidasanzwe twe twari kumwe nakoresha umwanya muramuzi ku bintu byinshi rero tubaha ikiganiro cya mbere muga tuzobongera n'ikindi aza wakaryoshe kadahora mwitama reka ndabashimire cyane tuzosubira mu kiganiro gikurikira ciao ciao tuzosubira mu kiganiro cy'ubutaha